reka ndakuramutse ndagushimira aho wagize subscribe, ndakuramutse ndagushimira udakurikirana misose kuri MPR TV. Tukuzaniye amakuru mashasha, amakuru ariko aravugwa mwaka kanya. Ni inkuru y'umubabaro ku bakunzi ba Ado Josan, ku bakunzi ba Big Fizzo. Kuri microphone give Africa stand. Imbere yo gukurikirana iyi nkuru manza ugiye subscribe kwanza kuri MPR TV, uzokwame ubona ibiganiro byose, hama uzobigana commentaire ugire na partage. Ni inkuru twovuga ishitse mwaka kanya, ni inkuru twovuga ijanye n'indirimbo ya Ado Josan iheruka gusohoka ari kumwe na Big Fizzo. Ni indirimbo bise nimbo yavugishijwe abantu benshi, ni indirimbo yanditswe ko ibintu byinshi, nino byashoboye kuza iragira twavuga ati movement cyane mu bantu, sero y'ukuntu clip ikoze, sero y'ibintu bagiye bararirimba, ariko ni indirimbo imeze neza, indirimbo bakoze neza, indirimbo iri ku rwego rwo hejuru. Ariko mwaka kanya twavuga yuko yashoboye guhanagurwa kuri YouTube yabo, twavuga yuko yahanaguwe. Ntituzi ikintu nyamukuru cyo bacahanagwe, twagerageje kuyagisha Ado Josan aratubwira yuko indirimbo bayishyize muri private, ariko si we yashyize muri private, umva mugana abandi bayashoboye kwishira private. Ntituzi igituma bayishyize muri private, eske wabayihanaguye kubera iki? Ariko ikintu tuko turabona hariho iyindi account yitwa Big Fizzo Vevo, mugasi account originale ya Big Fizzo nasanzwe nawe akoresha Big Fizzo Vevo. Twabona yuko ari account nshasha bakreye, barashya ko iyo ndirimbo. Turibaza eske abantu bashoboye gushaka iyo ndirimbo ni ba Ado Josan, ni ba Big Fizzo, cyane abandi bacafuza umuziki w'u Burundi bashaka korona ama views y'abandi baririmbye ariko rasora indirimbo zabo, bashaka kuzimiza abafanzi b'ukuri babazimiza account yabo isanzwe iriko indirimbo original. Turibaza eske iyo Big Fizzo Vevo ba Ado Josan barayizi, nibo bayishizeko? Ni kimwe tubandanye, ni ibibazo bimwe tubandanya twibaza, ariko twagerageje kubayagisha ba Ado Josan bavuze ati baraduha umuco mu mwanya uri imbere. Eske nawe nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi ikintu ukibona gute? Iyi ndirimbo baza yuko yoba yafuswe kubera iki? yoba yakuwe kuri YouTube kubera iki? Ntituramenya by'ukuri ikintu nyamukuru cyatumye ikugwa kuri YouTube. Me twagerageje hari ama audio amwe yagera sirikira y'abantu bavuga yuko bazi bijanye n'ikirundi, bagiye barasigura ku bijanye n'iyo ndirimbo, bavuga yuko irimo amajambo atameze neza, irimo amajambo yica akaranga k'umuziki w'u Burundi. Ariko twizere yuko atari cyo indirimbo baba bayihoye. Turagegeza cyo tubashyikiza amakuru ku mwanya. Wowe wakurikiranye amakuru gira subscribe, gira commentaire, nawe ugire icyo ushikirije ku bintu two turabona mu muziki w'u Burundi. Kumva umuririmbyi yikokora agakora indirimbo imeze neza, akaja muri studio, akariha studio, agarondera mu direct, akavugura video ikabutwara amahera menshi, hama indirimbo yashiya ku mugaragaro bakayimufutira. Ni ikintu kibabaje, ni ikintu kitameze neza, ni ikintu kitaryoshye mu muziki w'u Burundi. We nawe wadukurikiranye gira ga subscribe, ugire na commentaire, ucugira na partage, inkuru ishikire abantu benshi. Bye bye.